Tubaramutse twongeye tubashimira abakunzi ba Ivyacu TV namwe mwese mudagesha kwikana ibiganiro bica kuri TV yacu ariyo yanyu ariyo ya Ivyacu TV. Tugiye kugaruka ku makuru atandukanye avugwa mu gihugu cyacu cy'u Burundi, aho tugiye kugaruka cyane kubijanye n'ifatwa ndetse n'isakwa ry'urugo rw'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi ariwe Alain Guillaume Bunyoni. Ni nyuma yaho hari hamaze iminsi hibazwa ndetse hanandikwa bimwe n'ibindi kujanye n'iri fatwa ndetse n'isakwa ry'urugo rw'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi, aho ifatwa ryiwe yavugishije benshi, ariko kandi hakibazwa iyo yoba yarafatiwe ndetse n'ico yoba ahogwa. Kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 2023 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2023, umushikiriza manza kizigenza wa Republika y'u Burundi Sylvestre Nyandwi yatanze ubutumwa bw'ihumure, aho yashize ahabona uko uyu yahoze ari umushikiranganje wa mbere yafashwe, aho yafatiwe ndetse n'ivyo yagirizwa. Tugiye kugaruka kuri rino kete ryashizwe ahagaragara n'uyu mushikiriza manza kizigenza wa Republika y'u Burundi, aho yamaze amatsiko abarundi n'abandi kubijanye n'iri fatwa ryiwe. Yagize ati: itangazo ry'umushikiriza manza kizigenza wa Republika. Umushikiriza manza kizigenza wa Republika y'u Burundi aramenyesha abarundi n'amakungu ko kubera amakuru yari afise ku vyaha vyoba vyarakozwe yasohoye umutahe wo gusaka General de Police Alain Guillaume Bunyoni. Kwigenekerezo rya 17 ndamukiza umwaka wa 2023 iryo sakwa ryarabaye, aho igipolisi cari carashizwe ico gikorwa casanze General de Police Alain Guillaume Bunyoni atakiri mu rugo iwe. Niho rero umushikiriza manza kizigenza wa Republika yaca asohora umutahe wo kumurondera. Kwigenekerezo rya 21 ndamukiza mu 2023 yaciye afatirwa Inyamuzi muri zone Mubone muri commune Kabezi mu ntara ya Bujumbura, aho yari yinyegeje. Umushikiriza manza wa Republika aramenyesha abarundi n'amakungu ko General de Police Alain Guillaume Bunyoni ari mu minwe y'igipolisi. Ivyavuye mu isakwa ndetse n'ibindi bimenyetso bigaragaza ivyaha yoba yarakoze biriko biregeranywa kugira azoce ashikirizwa umushikiriza manza kizigenza wa Republika, nawe aheze afate ingingo yisunze amategeko. Bikaba bigiriwe i Bujumbura kugenekerezo rya 2023 ndamukiza mwaka wa 2023 n'umushikiriza manza wa Republika n'umushikiriza manza kizigenza wa Republika Sylvestre Nyandwi. Ubu akaba ari ubutumwa bumenyeshwa n'umushikiriza manza kizigenza wa Republika y'u Burundi Sylvestre Nyandwi. Ubu butumwa bukaba buje inyuma y'amakuru yaramaze iminsi avugwa yuko uyu yahoze ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi ndetse yoba yarakuwe mu mabanga yagerezwa hamwe n'ibindi bihangange kuba byarashaka gutembagaza ubutegetsi, nk'uko twabigarutseho mu kwezi kw'icenda. Kuri ubu Alain Guillaume Bunyoni rero akaba ari mu minwe y'igipolisi cy'u Burundi, ariko akaba atawuzi neza ivyo yoba yagirizwa, kuko amatohoza akirondegwa kugira ngo ashobore kwagirizwa neza ivyo yoba yarakoze, nk'uko vyashikirijwe n'umushikiriza manza umukuru kizigenza wa Republika y'u Burundi Sylvestre Nyandwi. Haracibazwa rero ati ukuri kwavyo nukuhe, ndetse ho bagiye gufatwa ingingo mperekeza izahe inyuma yuko yafashwe. Mukumva yuko nk'uko vyamaze kuba bitohozwa ndetse vyamaze kubishirwa hanze n'igihugu cy'u Burundi, Alain Guillaume Bunyoni General de Police yoba yafatiwe mu gihugu cy'u Burundi nyene, atari mu gihugu cya Tanzania ndetse no mu zindi ntara, nk'uko bamwe n'abandi babivuga ko yafatiwe i Bujumbura, neza na neza Inyamuzi ku mutumba Nyamuzi, ni muri zone Mubone mu gisagara ca Bujumbura, benshi bita Bujumbura Rural. Amakuru atandukanye kuvyo yagirizwa mukamuzoza muragenda muyamenyeshwa na kuri Ivyacu TV, nkuko twama tubaha update ziba zigezweho kugira ngo mubashe kumenya ibibera mu gihugu ndetse no hanze yacu ahatandukanye.
reka rero tubasabe mwebwe mutarabikora kugira subscribe kuri channel YouTube yacu hanyuma kugira ngo amakuru atandukanye muze murayaronkera ku gihe kandi ku mwanya. Tubasabe mushire ko like ndetse munagire comment ku makuru yacu. Thank you so much. Mwubahwe.